ndongozi. Hariho uwundi mutego dufise kubera twaribagiye igihugu. Dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu. Indongozi ikonona itunga rusangi. Uyu mwaka ragira ndabwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo. Uwuzi yuko yanyaze itongo rya leta, ubu nyene asubize. Uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera, ubu nyene asubiza ibintu mu buryo. Hariho abarundi bagiye gukorana n'abanyamahanga baraza basinyiranira amasezerano yo kwiba ubutunzi bw'igihugu. Nagira mbwira abo barundi ubu nyene musubire kuri barya nyene mwakoranye, mubabwire yuko tujya tubisubiremo. Uno munsi ndabatangarije yuko itunga ry'Uburundi ari irya bene gihugu. Uwuzi wese ko hari amasezerano yoba yarasinye akaba yiba itunga ry'igihugu, ayo masezerano yose turayafuta nta gisivya. Mwarabonye ngiye mwishira hamwe rya Otrako kuraba ibiriko biberayo, kumva igihugu cyose abene igihugu bose bidoga, bose bakidoga bidogera igisata kimwe, ico gisata cofuma kibomoka kuko twebwe dukeneye neza abene igihugu. Kubona umuntu yari kuja gukoresha imodoka igitega akava mu Cankuzo akamanuka ibujumbura, akamara ukwezi ariko arayerera ibujumbura, ariko aratanga amakori bw'ipolisi kimufatira mu nzira, aguma atanga amande ngo ntagira controle technique kubera ubube gito. Nagira ndabwire amasezerano yose muzi mabi, guherejo dutangura kuyacukumbura yose tuyafute. Itunga ry'Uburundi ni iry'abarundi. Nabonye indongozi ntizakomya amashi kuko muzi ko ari mwe mwabikoze. Indongozi ntizakomya amashi. Mugabo nabo nyene nagira ndabagabishe. Guhera uno munsi twatanguye umwaka w'ikoreshwa ry'amahera, umwaka mushasha. Nagira ndababwire yuko ajya amahera mwandongozi mwe muzoyandurako. Irya nteguro, irya bwirizwa rishinga amahera azokora muri uyu mwaka, nagira ndababwire rirya bwirizwa rizogaragaza ivyiyumviro vya benshi mu ndongozi. Uwuzohembwa ategereza kwerekana ico yakoze, nta muntu azosubira guhembwa yicaye. Ajya amafaranga yose n'ayabene gihugu bo mu Burundi bwose, mu mitumba yose, mu makomine yose. Ubushikiranganji butazokwerekana ico bwakoze mu ikomine, ubwo bushikiranganji ababujejwe bazotaha tuzana abandi. Ikomine yose bategeza kwerekana ico bakozeyo. Atari ivyo baravuga ayo mahera tuyabakureko duheze tuyijanire mu ikomine twebwe nyene. Nagira ndababwira icatumye abantu bose mubona bamanuka ibujumbura bari bakurikiye amahera yabo kuko yaherera ibujumbura. Nagira ndamenyeshe ko tujya tuyadugane rero. Aha mu gisagara ca Bujumbura muzosigarana yanyu, abaruguru nabo basigarana yabo kuko ni itunga rya twese. Bamwe rero mwaza mukurikira ya mahera ngaho Bujumbura mushaka twidugire kare, twidugire. Bene wacu Barundi ndababwire, twari twarasamaye. Ivyo vyose twasamaye kubera Uburundi bwatwawe ata mico n'akaranga biranga Uburundi bihari ko kera twarasonera ivy'igihugu. Nono musi twari twaravyibagiye kubera twamaze imyaka n'imyaka barabitwibagije. Ubu rero twavyibutse. Uno musi ubucumura avuga ati ncumura ndabizi, ncumura n'ibigirankana. Namba zotabaza beranda bahe, mugabe ico nababwira zohanwa. Ntuzova ngo nacumuye ndabizi ngo none ndatabaja beranda, oya. Uzocumura ubizi kandi uzi yuko ubihanirwa. Naho niryo jambo nababwira kugira ngo mugende muri fise kumuzirikanye.